Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka. Muri iki gihe c'akaruhuko ka ntwarante, abashingamateka bari mu ntara zitandukanye kugira ngo baganire n'abenegihugu babatoye, bongere babashigikire mu bikorwa vy'iterambere. Kuva kw'igenekerezo rya kabiri gushika ku rya 8 ntwarante uyu mwaka, umukuru w'inama nshingamateka Nyeniteka Gelase Daniel Ndabirabe ariko aragendera intara ya Ngozi, aho ashigikira abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere, yongera bigisha ingene bo kwiteza imbere biciye mu burimyi n'ubworozi nk'uko biri mu ndinganizo ya leta. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yaragirishije amanama imigwi itandukanye mu makomine ya Mwumba, Nyamurenza na Kiremba. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu ntwarante, Nyeniteka Gelase Daniel Ndabirabe yaragirishije inama abarongoye abandi mu ntwaro mu buzi butandukanye hamwe n'amashirahamwe bakorera muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi. Akaba yarabaganiriye ku vy'Uburundi bwungutse inyuma yaho abarundi baronkeye amahoro, demokrasi igasubira igatsimbatara. Ati abarundi bari bararondeye icoba isoko giterambere mu gihugu, niho mu 2018 batora ko uburimyi n'ubworozi ari vyo soko giterambere mu Burundi. Nico gituma leta yaciye ishira imbere uguteza imbere uburimyi n'ubworozi, na nyaburya ari vyo bitunza bene gihugu barenga ibice 80 kwijana. Mu bintu bijanye n'ubutunzi, tuvuga ubutunzi, iby'ubutunzi ejo twarabivuze, reka n'ubu twongeye tubidogadoge turabe neza tubihanahane kw'ivyiyumviro. Mu bintu twungutse imyaka kuva dushika ku butegetsi gushika mu 2018, ibintu twungutse mu bintu bijanye n'ubutunzi ni ikintu kimwe, ko twashoboye kumenya aho ubutunzi bw'igihugu buhagaze. Ngiyo ko twashoboye kumenya aho ubutunzi bw'igihugu bw'Uburundi buhagaze. Umuntu yobikubaza abikubajije ngo nawe uzoronka umubwira. Mbere y'ibihumbi 2018 twaripanga, kwari kwipanga. Ari no mpamvu hari abenshi bavuga ngo Burundi ngo butunzwe n'Imana. Ariko nabo babivuga ngo Burundi butunzwe n'Imana nuko babura insiguro, bovuga bati ibintu bimeze uku wore ko bibwirwa n'iki, kuko ari Imana byose yabikora. Noneho mu 2018 niho twubuye icyumviro cy'uko mu Burundi tugiye kuraba mu bindi bihugu, muri Amerika n'Uburaya bakorera kuri acier, narabivuze. Muri za Egypte bakorera kuri blé, ingano. Muri za Bushinwa bakorera kuri umuceri n'ingano. Mu Burusiya nuko nyene, mu Bushinwa nuko nyene. Mwumvise ko ata muntu avuga yuko ahagaze ku bintu by'amaminere. Mwebwe hari abantu bazavuga ngo minere nizo zoteza imbere igihugu. Jamais. Nta minere ziteza imbere igihugu. Minere ziza zifasha zunganira. Ariko igiteza imbere igihugu nico ubutunzi bw'igihugu bihagazeko. Mu Burundi rero bakatubwira bati mu Burundi abarimyi ni 85 kwijana. None wotera imbere gute udaciye kuri abo barimye? Niho twaza gusanga yuko itsitso intango y'iterambere mu Burundi ihagaze ku burimyi n'ubworozi.
ihagaze ku burimyi n'ubworozi, ntihagaze kuri transport, ntihagaze kuri commerce, ntihagaze ku maminere, ntihagaze kuki. Oya, ihagaze ku burimyi n'ubworozi, kuko abarundi 85% nicyo kibatunze. Donc nukuvuga yuko twebwe tuvuga yuko abene gihugu nibo bazoteza imbere igihugu cyabo, kuko nibo banakorera politike y'igihugu cyabo. Bica byumvikana yuko abo barundi 85 n'abandi barenga ko ari biterambere rihagaze ko. None siko mubivuga, siko mubivugaga yemwe. Ndiko ndabasigurira gatoyi, ndabashira mu muco, ariko n'ibintu musanzwe muvuga, ariko rimwe na rimwe kumbure ntimwimbike cyane ngo mumenye ico muri ko muravuga icyo aricyo. Abo 85 rero kwijana barenga nibo iterambere rihagaze ko. Nukuvuga yuko nimba aribo rihagaze ko, akaba arabarimyi n'aborozi, none ntimwumva ko twaciye tubona ko byatsitso giterambere n'uburimyi n'ubworozi. None tumaze kubibona, ikiba gisigaye ni iki? Abarimyi n'aborozi bakaba bahari, ikiba gisigaye ni iki? Nuko tubapanga, kuko bene gihugu barafise inguvu, barafise ubwenge, barafise ibyo byose n'amafaranga barayafise. Abene gihugu nagira uwumbira ko abanyagihugu badafise amahera, nagira ubuyimbira twumve. Mugabo cyo hari watubwiye ati komini irakenye. Eka abene gihugu bafise amahera, bafise byose, nabaje gusenga bavuze ati noneho mwebwe mufise n'Imana hani wanyu. None Imana ko ari itanga byose, itanga ubutunzi, itanga isi, itanga ibiki n'ibiki n'amahera. Ati none mwebwe kubera iki murira ngo murashonje ngo murakenye? Ati murafise mwebwe muratunze. Ngaruke rero abo abasenga babivuga, ngaruke mvuga nti wewe mbwira yuko ibi ndabivuga ko twabikoresheje ku inama, ndabaza abantu bose mu gihugu cyose, nimumbwiye ko abarundi bakenye batoya. Iyo niyo nyishu global mu gihugu cyose, niyo nyishu bambwiye. Ati abarundi turatunze, nibyo. None wewe ufise itongo, ufise amaboko, ufise ubwenge, ufise n'abantu bakwankadra, mugabo kavuga ngo je mbadanya nkenye. Oya, abarundi ikintu bari babuze kugira ngo bexplose bashire mu ngiro bwa bwenge bwabo. Ejo bundi nyakwigendera niho yatubwiye ati barundi kazi, ati no musi ubwenge bwari bwaragiye buragarutse. Ubu turiko turasigura, nanje ndi muri bamwe ubwenge bwagarutse, kandi nawe bwaragarutse, kumbure ntiwabimenye. Ndumwe we bwaragarutse ntiwabimenye, mugari kandi akubwire ko bwagarutse, nakubwire ko bwagarutse. Wewe ufise byose, ikiba gisigaye none ko ufise indimo. Twavuze yuko ibintu bihagaze ku burimyi n'ubworozi. Inka murafise, impene murafise, intama murafise, inkwavu murafise, hariho n'abatunga n'amasheniye. Amasheniye buriya n'ubutunzi, mukamwe bw'amasheniye wibonye isheniye ucuhonyora. Mbesheniye ni giki mu Kirundi? Ikinyabwoya. Wowe ikinyabwoya uca wihuta kurondera igiti no gukubita. Abandi barabitunga n'ubutunzi, aho byatungishije. Twebwe abarundi kumbe nukudafunguka amaso, aho ugiye ubitoragura bakakwerekera ahubwo ingene bivyara cyane, n'ingene bihinduka bigira gute n'ibiki. Hanyuma nawe ukaca ugira imangazini y'ibinyabwoya. Chama ngo koba kabaye niko muca muvuga mwebwe abarundi.
aho muri komine ya Mwumba mu vyo abenegihugu bagiye barashikiriza biribonekeza ko bagifise agahinda bivuye ku rupfu rwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi, imoneza yamaho mu gukunda no gukundisha igihugu kuko yari imvukira ya komine yabo kandi yabashigikira bimwe biboneka mu bikorwa vy'iterambere. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yabasavye kurema bakakira ishaka ry'Imana kuko yamuhamagaye ari uko ibona ko bikwiye kandi ico yari yamutumye mu Burundi yari yahejeje kukirangura. Ati nuba hari abandanya adusabira. Iyi Mana hari umuntu yaje kudusengera hano, rero sumwe ni benshi. Umunyamerika twari ahanyene yaratubwiye ati murahiriwe mwebwe mufise umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe basenga Imana bagatambira Imana. Ati mwebwe ntavyo muzi, ati izina rya Petero Nkurunziza ryarashitse mu ijuru, ati Imana irarizi. Petero Nkurunziza turi kumwe, uwumva ko yapfuye n'akazi kiwe twebwe turi kumwe. Ati Petero Nkurunziza yarashoboye kuduza Uburundi n'Abarundi abushikana imbere y'Imana. Uyo ni umunyamerika bitubwiriye aha. Kwikorera Uburundi nka kumwe Yesu yikorera umusaraba aratudugana kugezaho abanyamahanga aribo baza kutubwira bati yarashikanye Uburundi n'Abarundi imbere y'Imana. None reka ndababaza, ibyo sije nabivuze. None umuntu yaramaze kumera uko akikorera uwo musaraba akawushikana imbere y'Imana, mwashaka ngo abandanye abeho gute mumubona mu mubiri? Reka ndababaza, Yesu yarawikoreye umusaraba, barabutwereka awikoreye. Harya urya musaraba byari ibyaha byacu yikoreye, sibyo? None ndababwira n'ikindi kimwe mutari muzi mugano ngenda kibasigure mu zindi nzira. Urya musaraba byari ibyaha byacu, arawikorera kugeza ku Karuvari, barawumubambako. Hano namwe bwe ntimushoboka kweli, turawumubambako. Ariko kumubamba umengo imitima yacu atujya mugabo ashobora kuba kiriho, tuza kumuzibura icumu. Ariko namwebwe kumubamba ntibyari ntitwari tuzi ko yopfa vraiment. None ko Yesu yari yashikanye wa musaraba ku gasozi karekare, aho noneho Imana yatigezwa kuza kumutora, ati ingo, ati duga hariya ndaza kukwakira. Natwebwe nyakwigendera sogokuru baratubwiye bati yaradugije Uburundi n'Abarundi abushikana imbere y'Imana. None icyari gisigaye ni iki? Jewe ni mu nyishure, icyari gisigaye ni iki? Ko abandanya baho
kandi na Yesu atabandanije abaho. Icyari gisigaye nuko Imana yategerezwa kurondera ingene imwiyegereza nk'uko yiyegereje umwana wayo Yesu ku musaraba. Inama nk'iyo Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yarayigirishije muri komine ya Nyamurenza ku munsi wa 4 igenekerezo rya 4 ntwarante uyu mwaka wa 2021. Naho nyene ubutumwa bukaba bwari bwa bundi ko bakwiteza imbere biciye mu burimyi n'ubworozi kuko ari bwo soko giterambere mu Burundi nkuko biri mu ntumbero ya leta. Ati nico gituma leta irikishira imbere iterambere ry'abene gihugu bato, abanyonora itunga rya leta ikaba iriko irabakarira cyane kuko baba bariko baraniga bene gihugu. Abahamagarira kurima kijambere na cyane cyane bakoresheje wa mugambi wo gushira amatongo hamwe bakarimira hamwe. Uyu n'umugambi w'igihugu. Wewe nibatema ingundi imwe ahubwo wahora ukura kudutoki dutatu tune ubu uzocukura ko imigogo y'ibitoki kuko bavyankanije bace baberekana ba bepeyaye ingene muca muri mare kijambere. Duhereye ku bitoki kuko tuzi ko twarabonye ko no muri komine Mwumba ibitoka ari byinshi kandi namwebwe birahari. None sivyo nivyo ariko bijya bitoki mu byazemwo umwimbu ushobora kubateza imbere koko. Numvise muvuga ngo murakenye eka mugabo uri mu bitoki birya urakenye. Ibitoki bigerekanye nk'ijana mu hera kuri birya. Jewe nce nsaba n'aba barongoye intara na bepeyaye mukorane main dans la main muhane calendrier yingene ico gikorwa kizoca kitungana. Muriko muriyicira natwe turiko tuvuga tuti abantu tunyaruke tugende dutera imbere. None namwe mutoya bijya bitoki nibiki oya muhane calendrier ingene ico gikorwa cyokorwa mwikomine mu ntara yose pa mwikomine gusa mu ntara yose. Muri komine ya Kiremba naho nyene Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yaragirishije inama abarongoye abandi mu ntwaro mu buzi butandukanye n'amashira hamwe. Nahone yaraberetse ko iterambere riri ku mitumba igikomeye ari uko hoba kwitunganya neza ku mitumba. Muri izo nama yageragirisha Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarahamagariye kandi abene gihugu kugurura amaso bakabona ivy'Imana yabahaye mu makomine yabo hanyuma bakabivyaza akazi. Kwari development communautaire uca wumva rero ko nta terambere ry'umuntu umwe ribaho. Iterambere ry'umuntu umwe ribaho mu gihe rivuye kuri benshi. De la communauté vers l'individu. Kuva ku bene gihugu kuja ku muntu umwe. Pas l'inverse. Bw'aburimyi rero n'ubworozi muca mwumva ko ikiba gisigaye ni iki? C'est l'organisation conyene muri kino gihugu icyatumye ibihugu gihugu kidatera imbere nuko abantu baraza bakavuga amajambo amateori bakavuga amajambo menshi ariko hakabura ikintu cyitwa l'organisation nayo di territoire gushira abene gihugu hariya mu karere barimo mu ntara muri komine kuduga kumanuka hariya ku mitumba ico nico cyabura l'organisation du territoire. Abandi baraza bakavuga amajambo gusa woteza Burundi bakavuga za microeconomy za macroeconomy zanda gutakiye n'ibiki none bagaca bagenda. None biraja mu ngiro gute? À travers l'organisation. Ivyo rero twebwe twabyize ku rugamba ko ku rugamba twiga koorganiza urugamba tukorganiza nabo turi kumwe ku rugamba bene gihugu.
ikindi yagarutse ko nikijanye n'indyane ziri mu madini amwamwe aho yabahanuye kugira ubuntu bareke kwivanga mu bitajanye, ati ibya Sezari mu bihe Sezari, bashira Imana imbere hagushira imbere amafaranga, basenga Imana bayishira imbere kuko no mu Burundi twayishize imbere. Muri urwo rugendo mu ntara ya Ngozi nakaryo kuri Nyeniteka ko kwifatikanya n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere, aho yabitanguriye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu ntwarante uyu mwaka wa 2021 muri komine ya Mwumba, akaba yarifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa byo gutangura kubaka ishure shingiro rya Muremera, bikaba ari birasi 9 hamwe n'ibiro by'umuyobozi. Uwo mutumba wa Muremera ukaba ari wo wonyene utarufise ishure shingiro ngaho muri komine ya Mwumba. Mustanteri ati nakanyamuneza ku banyeshure bahora baca baja kwiga ku yindi mitumba. Umukuru w'inama nshinga mateka Nyeniteka Gelase Daniel Ndabirabe akaba yarabakeje kuri iryo shure batanguye kubaka, abamenyesha ko ivyo biri muri programme ya leta, kuko kugira igihugu gitera imbere kibanza guteza imbere ivyerekeye indero n'ubuhinga. Iki gikorwa ciza abene gihugu abamutumba wa Muremera muri no komine ya Mwumba bagiye kurangura ni gikorwa mwahezagiye murakizi. Iki gikorwa kiri muri bimwe umugambwe uri ku butegetsi nabo bafashanije bose bashize imbere kugira ngo igihugu cacu turabe ko cogenda gitera imbere koko. Aha rero banyamwumba na cyane mwebwe bene gihugu bo ku mutumba wa Muremera, ni mwishimirize kuko aha muri ko murarangura igikorwa ciwanyu, ariko cyane igikorwa c'Imana, kuko mushaka kurerera Imana, mushaka kurera abana b'Imana. Buriya ugutera imbere kwa mbere no kwiga mu mutwe, ibintu bigasobanuka neza, ibintu bigashobora kumvikanwa neza, gutyo ugashobora no kugira imigambi itomoye yumvikana, ugashobora no kugira icyo uterera mu gihugu cawe cakuvyaye. Kwiga rero ni ikintu gikomeye cyane. Hari uwavuze ati iyo ushaka gusenyura igihugu ntibikenewe ko wirirwa ufata ibigwanisho, atahubwo ubuza abana urwaruka ko biga. Atiko nukuvuga ko mu myaka mikeyi abo bantu bose batashoboye kwiga bamaze gukura, murumva ko baca bategekwa n'abandi bava mu bindi bihugu cyangwa mu zindi ntara. Nukuvuga rero yuko uru n'urugamba rukomeye cyane. Aha ni nkuko muri ko murarasa, mwafashe za muzinga muri ko murasana n'umwasi. Aha rero muri ko murasana n'umwasi adukwegera mu bwenge buke, wa mwansi atuma tudashobora kwiyumvira imigambi yacu yoshobora kubaka igihugu mu myaka n'imyaka. Aha rero muri makeyi ndibaza ko kandi niko mubibona iyi ntango uko twabivuze ni ntango nziza. Niko kubahamagarira kandi gukamisha ivy'Imana yabahaye, nk'akarorero Imana yarabahaye ibitoke vyinshi, ati nibabirime kijambere babikuremo imbuto nabo mu zindi ntara baze kubashorera. Ku buryo nk'abantu nka hano bose tubona bashobora kurima kijambere ibitoki, ku buryo umuntu ashatse kuvuga ati ahantu barimo igitoki nihe, tujya tunyaruka muri komine Mwumba. Twebwe wacu muri Kayanza ni hano hafi, nta bitoki byinshi dufise, nubwo dufise turiko turaje amahinguriro, ariko bitoki tubiziga mu zindi ntara. Namwe nimujemwo muzoze muduha ibitoki. Murafise n'ihinguriro hano, ihinguriro rikora urwagwa, rikora n'amazi. Erega ntimuzoguma harya gusa,
n'ibindi navyo nyene muzobikora. Rero ibitoki ni mu birime ari byinshi kandi mu birime kijambere. Arya matongo nukumvikana gusa bakabapanga ati wewe ufise nimba ufise imetero 150 kwijana ati gaburamo kabiri igice kimucukirima ibitoki kuko ni kijambere, ikindi gice ukurimo mwindi byo gutunga. Gutyo noneho inyuma y'igihe gitoyi muzosange komine Mwumba ari komine ishoboye kugaburira ibitoki igihugu cyose. Nibyo tubifurije. Akaba yarangije abemerera ko azogaruka kubashigikira yongere yirabire naho bagejeje ikivi. Aho nyene mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba, Nyeniteka umukuru w'inama nshinga mateka yaragendeye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu ntwarante ishirahamwe ajadebu risanzwe rikwiye imitumba 298 yose igize intara ya Ngozi. Akaba yagendeye iryo shirahamwe ku mutumba wa Cayi muri zone Gakere aho bakora uburimyi n'ubworozi. Iryo shirahamwe kuri uwo mutumba rikaba rifise inka 11 hamwe n'impene 203. Barafise kandi n'imirima. Nyeniteka akaba yaragendeye umwe mu mirima yabo urenga gato ihegitari uteyemo ibigori. Urongoye iryo shirahamwe akamenyesha ko uwo mugambi watangujwe n'ugwaruka kuko babonye ko ari benshi bafise inguvu kandi bakagira n'umwanya. Nyeniteka umukuru w'inama nshinga mateka akaba yarashimye cyane imigambi y'iryo shirahamwe naho rimaze kugera abahamagarira kuvyigisha abandi. Aha rero muce n'abandi bafatire kwa karorero ahubwo mushikire n'abandi ku mitumba mubigishe mubereke yuko ku mitumba mwebwe murashoboye kwiteza imbere. Kanatsinda narabivuze aho nagiye nca mu misi heze dukora amanama n'abene gihugu baratubwiye bati ku mitumba niyo ubutunzi buri akanaka. Iki ni kimenyetso kitabesha. None hano ntimutunze ga yemwe muratunze n'abandi bose kandi aho mwaciye n'abandi bose bohaca n'abandi bose bobikora. Ahubwo nkaba no basaba yuko mwoza mwandika agatabu mutangiwe kuza mwandika udutabu twingene mwebwe mwakoze kugira ngo mudukwiragize mu ntara eka no mu gihugu cyose muze mutubwire muti twabonetse vyibure baze bafashe kutugwiza. Rero mufise n'ubutunzi twumvise ko mufise indimo hirya no hino imiceri ibigori ahubwo nimwe mwogaruka mugatunga abandi mugafasha abandi. Aha rero ako gatabu muze mukandike murondere abakabandikira muba ibyo vyiyumviraho mwaciye ingene muri ko murakora naho mugeze namwe mucira abandi ubwenge. Niko bigenda nugufashanya. Aho rero muzaba mufashije abandi cyane. Rero nkuko twari tubivuze turabona yuko mu minsi mikeyi nimubandanya mukora mutadebukirwa kandi nta mpamvu y'ukudebukirwa hari kuko ibikorwa byanyu birafise novuga yuko biraboneka birafise aho bishaka kubashikana mu nzira yo kwiteza imbere. Mwebwe muri mu nzira yo kwiteza imbere. Ubu ni mwebwe nariko ndavuga ntimuze mwandika ibitabu udutabu duto ariko nagira nsabe mu ntara baze barabe ingene cyangwa muri komine barabe ingene boza babazungurusha babereke mugende no mu zindi ntara canke mu yandi makomine kugira ngo mugende mwigishe mubabwire ingene mwakoze kugira ngo nabo mubahe ubwenge mubaterera ubwenge. Akaba yarangije yongera kubatera intege ati murerekanye ko ugwaruka ruhagurutse rushoboye ati mwe muri kukivi ku rubuga musumba kure bamwe birirwa mu mpapuro bandika imigambi izohereraho nyene mu mpapuro. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro
turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.